ngoma ndabivuge ndabisubiremo abantu b'abaspekirateri bagenda bakagura umwimbu bagaca banyegeza mu mastoke ndiko ndadoriya iyo babinyegeje nzobisokororayo ndabihereze abene gihugu babifungura bavyumve neza abantu banyuruza itunga ry'Uburundi kuko igihugu kugira twimbure nk'umuceri twimbure ibigori twimbure ibiharage leta ishyiramo umutahe munini kaya gafuko k'umwavu kagugwa ibihumbi 28,500 ayo gaciro kako ni ibihumbi 90 cuharura amahera leta iba yashizemo ku mwaka dushiramwo amamiliyari atagira igiharuro mugabo bagaca haza abagabo babiri cyangwa batatu bagaca begeranya byose bagapakira mu makamyo bakaja kunyegeza ngo ibe yiduge abene gihugu twicwe n'inzara kandi twarimbuye cyo kimwe n'abakomisyoneri ayi Bujumbura bariraye gaje uri doruka kwegeranya abashika 50 bita ngo bajije umutekano ku maparikingi ndashimira cyane inyamirama bizabegeranije komisi bandanya ntagiye numwe asigara cyo kimwe n'aba bantu babavunjaye bamwe baspekira ku madolari turamaze kwegeranya nabo nyine abatari bake kandi n'ubu turabandanya ni kamanyi tazohera ni byiza ko umuntu akora acoke ufungure warushe wabize inkuguta ntiyagize usubira kwidogana kwisima kubiyeri no kwisukari mufashe kudoriya kuko igihugu gicungwa na benejo